Tamba ari competition yaho groupe amagroupe yose yo mu Burundi ya danse izoba ari competition mugabo ni competition izoba next year iyi ni audition ya mbere izoba ari introduction izoba le 19 décembre izoba kuri Institut Français XCCF ego turabona ko kwinjira ticket sponsor ni 10k ibihumbi 10 simple ni 4000 donc shaka gutumira les amoureux de la danse les amoureux ba entertainment y'u Burundi karibu mwese muzoze murabe impano twahawe yego BTV Burundi presents B News. Yes, reka turangirize rero kuco bitatamba twakira umutumire wonawe sundi twa All Center aje kutubwira ivya tamba muratsko yatangiye kuva kera itegurwa na Tele Renaissance irahagarara gatoyi ubu hari umujene yavuze ati ifo gender igarukane bamwita All Center tumakirize kano karirimbo kitwa I Like Kabi Cobra ari kumwe na Kiriku Akiri. I like it. Low send mbali. Sitaki kushaya wando danli. Karibu cyane. Merci. Umeze neza? Turashima mukamba. Washaka kugira ko widondora. Je nitwa Olisa. Bon, nkaba ndi mu artiste wo mu Burundi, nkaba ndi mu prof de danse, nkaba ndi no comme entrepreneur, nkaba kandi no mu événementiel. Ivyo buririmbyi wavyibagiye warahevye canke oya no kuba umudanser ego bon de moi artiste nashatse ko globaliser byose en tant qu'artiste de danseur navye ko no prof de danse nkaba kandi no muririmbyi nkaba kandi no mu arrangeur de son nkaba kandi no mu événementiel umuntu wahora yorganiza ibiteramo bimwe mu biteramo maze ko organiza n'ivyaye turetse ico ugomba guhava utubwira mukanya bon maze ko organiza ibiteramo bishika kuri bitatu bine mba ni hands ivyo ashoye kumenyekana cyane n'ivyahe hariyo icyitwa street foods cyabereye kuri Cercle Epic hariyo n'ikindi cyitwa Halloween night yabereye muri Casino Le Cercle hamwe na Tequila night yego hama wavuze kuri umu prof de danse yego uyokoze mwigiye kingana gute hama ubikorera he bon gutamba ubwo ko ndabimazemo dufate 5 ans imyaka 5 utamba hama uvyigisha naho bon kuvyigisha hano ubwo ko kabaye yo kwigisha nayitanguye muri ndabimazemo 3 ans 3 ans urashaka kutwigisha natwebwe ibigonde tukavayo tukamenya gutamba sinibaza wewe hovye wababikora je sinovaye bon ibaza la danse n'a pas d'âge kandi ikintu cyose ucize urakimenya acha tamba kayenga oye none si danse mega dance mega nivyaye nivyo kwiyahaga umenga nyene ubashiramo effort danse ko nyenda gishize mu gifaransa uranonoka n'ubunonotsi nivyo tumenyereye non c'est pas ça en fait danse hariyo sorte nyinshi za danse mugambuze danse nafatiye hamwe nkono bwo gutamba umva nakayenganye no gutamba urumva yes All Saints turagoye ikaze rero muri B News turazi ko twari kukwakira kumbure mu gihe cashira ariko bica birahinduka urashaka kutwibutsa yego en fait na événement yari mwari censé kunyakira muri décembre 2019 tukwakiriye décembre 2020 bisigura yuko événement maze presque une année ndiko ndayitegura presque une année bon yarabaye reporté muri 2019 ndayishira muri mars 2020 mwarabonye byabaye haciyaza corona donc bon byaranciye intege kuko nari maze gukora cyane kwinvestisamo cyane bon anyway ko bavuga ngo l'homme propose Dieu dispose yes twe turategura imana nayo igategura ibyayo urumva byakiri ba reporter isubiye kandi nakinda bi reporter le 19 décembre et donc majambo makenete ego nitamba rero turazi ko yigeze kuba ihaba mu myaka yahera hakiri nimbonesha kure yitwa Renaissance Tele Renaissance tamba ni kintu citabigwa cyane n'abantu benshi bagatanga n'ubushimwe bimeze gute dufate ni copier coller canke waravuganye n'abahora babitunganya turashaka kutanga umuco kuri ico kintu OK bon premièrement l'idée yo kugira tamba nuko j'y ai participé nari nkiri muto cyane kiyagihe mugabo yatanguye 2019 2010 2011 umengo 2012 yarasivye cyo 2013
je nayifatiye muri 2013 urumva bon nari nkiri muto c'est juste nabikora juste pour m'amuser hama narabonye impact byakoze ku ba jeune kuko nkuko eje kubivuga ni ikintu cyakunzwe cyane kandi ni ikintu cyaha valeur ikintu bise culture urbaine ni ikitumo izo ntamba obje zo kwinonora urumva donc nabo mengo byaragize impact nini mu ba jeune muri société yiwacu cyarankoze ko hama bon mwarabonye byabaye projet ya Chiba yapfuye muri 2013 mengo yapfuye muri 2013 hama sinzi ukuntu caje mu mutwe ko naje ibintu byo gutambana nasa ico gihe nabitamba juste nagira juste kubera iryohera nakenda bireka chansura kubigaruka mu 2015 nabo mengo bwa bundi abantu bamwambye ati uri talentueux si tu fonces nashaka gufasha kurumva bon mugabo niko naraprioriza cyane amashuri nabanje kwanza guheza ibintu by'amashuri niyo rero maze guheza ibintu by'amashuri byose niyo ide yaje muri 2018 ndiyumvira tamba ndagerageza kwirensenya abayorganiza kera ndumva mungo projet yarabaye porté disparu projet barayiformation yarazimanganye nkaguma ndaba kandi nkaraba côté ya danse c'est vrai danse irakundwa mugabo harabuze ikintu cyo tuma ironka support ko bavuga la danse et la musique ni ibintu biri synchro pas de danse, pas de musique, pas de musique, pas de danse. La danse, la chose que tout le monde dit que c'est ce que tu as voilà, la danse, quand il nous voit qu'il y a art, il y a communication. La danse, il y a un art de communication. Au moment où karatamba, il y a la joie à l'imuriou. Akagerageza go communiquer avec ses cibles, avec le public. Donc ndaraba none why ico kintu cyafasha cyane muri société why tutosubira kandi ko kivyura ndagerageza ndi renseignant abayorganiza kuva kera j'essaie de trouver des contacts ndababaza baravuga ati twebwe le projet yarapfuye si toi tu penses que tu es prêt à foncer que le suye kuyivyura ora faveur yego turayikurekuriye ndavuga ati nta kibazo murakoze narabarondeye bose bon projet y'abantu batanu harimo Eva Theo hari babiri nyibuka neza umwe niwe ntasuye kuronka Theo ari mu Rwanda bon kuko contact izo nagerageze kuzirondera zirangora sino DJ Theo sinon abandi bambwiye ati il y a pas de problème nakare ubufashije la société burundaise donc ndagira idée natangura kuyitegura bon ni kintu cyara en fait natangura kuyitegura 2018 cyara ntwaye umutwe en fait nagiteguye ndiko ndandika igitabo cyo kwishura ndiko ndadefenda bon byose nabikoreye hamwe ndagerageza gukora ibitama idefise uburyo byarantwaye umutwe ego gikorwa none ubona urumva ko casivye ubwa mbere kumvo zitandukanye unye urakizanye urakigarukanye kigomba kibe uburyo turabona ko bitaba vyoroshe ni bande bariko baragufasha kugira uburyo bushobore kugenda neza bon pour le moment novuga yuko économiquement parlant 80% ni je ndiko ndavyikorana c'est vrai hari abantu ba supporting ashobora kuvyanka hari abantu bakora supporting ariko baramfasha bon benshi n'aba particulier abandi bariko baramfasha novuga yuko côté ya promo événement kandi ndabashimiye cyane ni banza wibutse gato initamba izoba ryari izobera hehe mbe hoho imbere yuko atwibutsa izobera hehe mbega ni edition ya kangahe ouais en fait itamba twita edition ya mbere canke ikibananiriza voilà en fait en gros nko mubizi tamba yari competition yaho groupe ama groupe yose mu Burundi ya danse ico kintu bon sasa rero izoba ari competition mugabo ni competition izoba next year iyi audition ya mbere izoba ari introduction ani nka ouverture voilà c'est genre c'est une sorte ya ni nkuko nari kugira nka conférence de presse nkatumira ko aba media nkababwira ikogiye uko ubwo iyo conférence de presse je l'ai converti ndagira muri événement cyafata 7 groupes zizwi nga mu Burundi 7 groupes zizwi nga mu Burundi nzoshiraho 3 ou 4 artistes bazoze kumfasha muri iyo introduction ya tamba ça sera juste kugira présenter le projet yuko next year zocha tugira événement next year rero tuyitege nko muri muci canke muri December bon izotangura muri mars après mars
cyo tuja muci ahariho ibintu kumbure vyo kuvota Voilà. hama evenement ibe muci Voilà. Ego cyane. Muri mars izoba ari présélection hama muci hazoba ari quart de finale demi-finale na finale ego urahejeje kutubarira ko hariho set group mwahisemwo hano zizwi mbega Nyamatara Kabanga zibarira bariko baradukurikirana bon ama flyers ariko araba partager sur des réseaux sociaux bazozibona mbwa ndashaka kuvugamo kuko hariho nka zibiri zitaraba confirmer 100% hariho nka groupe yitwa Codes hariho TH4C hariho BKM hariho Dream Team hariho les P-Girls hariho No Jesus No Life hariho izindi ko ndazibagi hariho Girls of God hariho n'izindi nyinshi bazoza barazibona voilà peut-être tugarutse kuri cya kibazo cawe mbega n'iryari bizobera hehe ouais en fait l'événement il aura le 19 décembre parce qu'il y a 2 semaines il aura kuri l'Institut français XSSF ego turabona ko kwinjira wanditse guza ko ticket sponsor ni 10k ibihumbi 10 simple ni 4000 hama abatumire batubwiye ko muzamura bamenyesha boro buhoro ni evenement tubona ko izotangura 18h izotangura 16h no kuvuga imiryango ngaho izoba yuguruye ego hama hateguwe ibiki kuri program canke ivyo muzo bitumenyesha hegereje because nitugutumiye ijya mbere n'ijya nyuma kame muzogaruka ego bien sûr ndamuturungikira abandi ndavyifuza kugaruka n'abandi mbega urafise komite ibigufasha canke uri wowe nyene bon komite ndafise komite hano ko baramfasha et bon la prochaine fois nous nabo nyene bari kuza ngo amasamwa mwampaye no munsi biba bigoye ntivyahuje n'umwanya wabo ego urumva next time la prochaine fois turashaka kuzanana nabo ego cyane tukabasanga kumbure naho muza muri ko murategurira mbe muzogira ama repetition nabo onye hama mwavuze ko atazoba ari competition ariko ku bakunzi ba dance bazoze barabizo set group nabo baririmba bazobaherekeza bien sûr kuko les groupes nafashe twafashe n'ama groupe ari connu n'ama groupe azwi kandi apana bisanzwe nibaza yuko ama prestation y'abazoryohera ashaje na jenzoza vuma maze kumva za BKM ariko nzoja gutamba zoja kurorera nzoza kurorera ariko nanje ndi mukuja kuvyiga ibutsa aho mukorera bon OK jewe mu bisanzwe bon à part ibindi nkora nababwiye ko ndi mu prof de danse nigisha danse kuri Fitness Factory sinzi ko mwa muhazi turahazi neza cyane ego nkaba kandi fonzoze hariho mbe hajya biratandukanye ariko kwiga gutamba no kugira gym sport isanzwe biratandukanye bon mugabo hariho abonnement n'izibiri urashaka kwiyaboneshwa kagira byose en même temps cyangwa ugacuhitamwe uje shaka kuja muri gym cyangwa gutamba ngo ni 80000 nzoza ari ukuzinanje twa kabiza afise amakuru menshi ukuzinanje twa Brenda yamari hajya haro petit frère Angelo urumva nibaza kandi na Angelo kabaramuze navyoroshe ego sinzi ko wosozera gato wibutsa ukuntu biuhamagara n'abantu bariko bara bon en fait nashaka gutumira les amoureux de la danse abantu bose bigize bakunda gutamba bakunda bon pas seulement gukunda gutamba bakunda umuziki ndundi bon ndabatumiye uwo munsi kuko nzotamba inyamahanga gusa nico kibazo nagenda kwa ati none ko mora numva haba harimo ibyongereza byinshi indirimbo z'abanyamerika ni kubera iki ucuvuga ngo muziki ndundi yabiri oblige mu magroupe yasazotamba kuko en gros nashima competition imiziki izotambwa cyane tuzoprioriza imiziki yacu 70% izaba ari imiziki ndundi urumva biri no mu biru bifasha entertainment yacu côté ya music donc shaka gutumira les amoureux de la danse les amoureux ba entertainment y'Uburundi uwo munsi le 19 décembre kuri CCF karibu mwese muzoze murabe impano twahawe ego murakoze cyane turabona ko igiteramo ariko mugifise abagishigikiye bashaka kugenda wavuze nta kibazo oui bon nashaka gushimira cyambere nashaka gushimira BTV nayo nyene fait partie y'abantu baduha sponsor franchement murakoze merci du fond du cœur kandi turizeye ko tuza turi kumwe le 19 cyane gose mais cya kabiri nshaka gushimira Bonoto nshaka gushimira Fitness Factory nshaka gushimira YBSP nshaka gushimira Budget nshaka gushimira kandi na Lacoste Mary
bon en gros nibyo bon sinzi ko hari izindi zizoboneka kumbure hariho EFB aho bizobera hariho fitness hariho kandi na école belge yaradufashije na école française abo bose shaka kubashimira shaka no gushimira izo groupe zizoba zaje kudufasha kuko urubanza s'ubwo wanje n'urwa twese ngo Imana ibamere imigisha amen amen tukusezere ku karimba kahe kabona akaririmbo kabona yego akiyumvira si takoshaka yaba kabarundi yaba oya reka turabi byacu ko BTV meruka ni gake bon 80% baza ko mupwezi byacu cyane gose donc il faut que turabi byacu ya titi gusezerere ku karimba kahe ako nashaka sanze ariko mwanyakiriye I like ka Bicobra na Kiriku bon akarimbo kari top vraiment bon même mes classes yo ndiko ndabigisha barakunda gukumviriza bon anyway si ako mwanyakiriye ni bon murashaka kuca mu mpaka with design kitwa good morning good morning nimba ari karanyumviriza kipirate bro ndakwemera sana abariko baradukurikirana ni aho ncanumva ko dushobora kuzoba turi kumwe na Wiz Design uravyumva yego ariko kamem ndibaza ko azoba hari murakoze cyane Olsense dukurikiranira akarimbo kitwa good morning ka Wiz Design hamace tugaruka dusozere na B News yacu. Tell me honey how you doing how was a night yeah BTV Burundi presents B News.